byo guhaha bitandukanye. Hari abantu bagize iminsi bambaza ati mbese mu Bushinwa byaratanguye bimeze gute? Abantu batanguye kugira amamizajuru muri P-Wallet, mwabonye yuko binjijeyo aka kantuze kawusiyo k'amabanki, hanyuma niko bimeze. Twizere yuko ejo buca hakamera neza. Rero reka tuvugane gato mu bijanye n'uyu mushinga, tuvugane aya mamizajuru atandukanye, mwese murayabona, n'ibindi bitandukanye bijanye n'uyu mushinga bitwereka iyo dutera tuja. Mpereye ku mamizajuru, murabona yuko kuva itariki 15 batanguye kugira amamizajuru muri P-Wallet. Mwabonye yuko binjijeyo aka kantuze kawusiyo k'amabanki, hanyuma mwabonye yuko muri Vietnam amabanki yose yamaze guheza kwiyentegra, mwarabibonye. Za Philippines amabanki yose yaramaze guheza kwiyentegra, n'ibindi bihugu bitera bibandanya. Bisigura yuko uyu mushinga umaze kwerekana yuko bimwe umuntu yahora avuga yuko P zokorana n'amabanki ntiyibeshe. Ari naco gituma mubona ibintu benshi bavuga ngo vyaratevye, kuko ibintu vyose tutibaza usanga bariko babishiramo indani, yego, ku buryo abantu bahora bafise ibijijo ngira ubu biriko birahera. Hanyuma turavye development y'uyu mushinga aho ugeze n'aya mamizajuru, biraboneka yuko uyu mushinga ibikorwa by'ibanze byose byaraheze, nk'uko tugize iminsi tubibona hatandukanye babivuga canke bica ku mantuze ma platform atandukanye, bavuga yuko P yahejeje kwiyubaka ivy'ibanze kugira ishobore gukoreshwa nk'ifaranga, ari nayo viziyo yayo. Yarahejeje kwiyubaka, rero hasigaye ko baduha intuzenye, baduha ifirimbi, hanyuma tugashobora kurikoresha kuja ku isoko. Murazi yuko yagiye ku isoko na mukanikora yabivuze kuva kera ko kuja ku isoko muga kwari gutegura gutangura gukoreshwa nyizina, no kuvuga kwemerera abantu bo hanze kugira bashobore kwikonekta. Murazi yuko abantu ba mbere bashobora gukoresha iri faranga canke baritanguye n'abapioniyari bo mwebwe, ari naco gituma abantu bonona amapiyanyi yabo bakayagurisha kuri rumwe canke bakayakoresha ivyo bashatse. Abo bariko bikura muri ecosystem kandi bazobona yuko bafashe ingingo atariyo. Uyu mushinga kuva kera namye mvuga yuko utandukanye n'ibindi byose mwibaza, ari naco gituma wafashe iki kiringo uriko wiyubaka, n'ubu uracabandanya wiyubaka, kuko n'ubu ibikorwa biracari vyinshi, kuko iyi webe twadutanguye ntije kumara igihe gitonyi gusa, kandi ije guhindura ibintu vyinshi. Bazotera baguma bubaka gushika, no kuvuga ko ari projet y'imyaka amajana n'amajana. Urumva yuko atari ibintu vyoroshe. Ubu rero turi mu ntango, rero umuntu yabandanije agakora ntacika intege, ubu vraiment kumushimira, kandi nta no kumushimira azobona igisubizo yuko atibeshe. Aya mamizajuru bagize bijanye n'amabanki n'ikakabusiyo k'amabanki basizeyo, murabona ko ari sinye yerekana yuko P yamaze kwemerwa n'ibihugu bitandukanye, n'ibihugu byose, kuko izoba ariyo systeme keshi dukoresha, kuko P aho uzoja hose uzoyikoresha nk'ifaranga, utiriwe urarivunja mu yandi, ari nayo misiyo yayo. Kubera mukanikora aherutse gutanga ikiganiro muri kominote y'Abashinwa, kugira ati abantu benshi baguma bibaza ngo yaratevye, ko birateba. Mugabo benshi kubera batazi viziyo yayo, ifise ibikorwa vyinshi vyo gukora, kandi n'ubu biracari vyinshi. Uravuze yuko kuva faranga koranabuhanga ritanguye vyahereye kuri 2008 gushika ubu, mugabo intumbero ya Kibitomone viziyo yayo ntirashika. Rero nigiye kwishikana, no kuvuga intumbero ya no gukoreshwa comme ifaranga, comme monnaie digitale. Mugabo muraza ya Kibitomone yarasanzwe hari siko bimeze. Yaranasiguye avuga ati
amakibitomone menshi murabona aratangura ahejeje kugira agacaja ku isoko ce bakagira ibitu ICO cahiko bakabanza kugurisha mantuze parti y'amantuze y'amacoin bafise kugira bashobore kuba listinga komsa. Mw'ico gihe wewe yasiguye avuga ati ukuntu biyubatse mu kuvuga barondera liquidité hanyuma bagaca rigaca ritangura gukoreshwa utility. Iyo liquidité nayo mu kuyirondera nuko kuntu baja muri ICO. Aca arasigura avuga ati ukuntu yiyubatse aya makibitomoni ni ukuvuga ashaka ni nkaku umuntu kiremwa muntu kugira kibeho haba circulation disa mu mubiri, hanyuma iyo circulation disa isaba na osatire gitumbatumba gizwe n'aya magufa n'ibindi n'amagufa. Rero mu gihe aya magufa ciki gitumbatumba kitahari no kuvuga circulation disa ushobora kubaho. Nawe rero yavuze ko ayo makibitomone afise circulation disa mugabo nta osatire afise, ari naco gituma atashoboye kuba durable, ari naco gituma mubona ukuntu akora ashobora kwemegwa. Kubera uku kuntu murabona kibitomone zisanzwe zihari vyogora ko amantuze ya institution finance canke inganda zikora ibintu bitandukanye canke ama plateforme ya commerce e-commerce shobora kwemera ko mupema directement kugira akoreshwe no kuba kugira ati fata iryo faranga ryawe urishire muri money stable muri ariyo USDT, antuka umaze kwishiraho ikibasi iryo faranga ucuronka ibiri stable ukabona kurikoresha. Rero yo yukwirikira kora yo yavuze ati twebwe ni do liquidité en liquidité, ni ukuvuga yuko anje kubaka ecosysteme bafatiye kwaba ba pionnier plus de 65 boho bageze mu bihumbi 70 n'ibindi. Aba rero nibo bita ze osatire circulation disa nayo niyo izo ecosysteme ayo murumva yuko ukuntu yiyubatse yari ikomeje mu mpande zose. Ni ukuvuga azoba circulation disa dufise osatire ahantu, hanyuma mu gihe tuzoba dufise iyo osatire ni ukuvuga ubuzima buzoca buba burebure. Naco gituma yavuze ko uyu mushinga ni projet à long terme kandi projet iri durable, irondera la durabilité, ni ukuvuga des centaines d'années. Rero nobabwira yuko ibintu bisa n'ibigeze ku musozo vyibanze kugira ngo ishobore gutangura gukoreshwa. Murazi yuko yakagiye ku isoko rero imaze kuja ku isoko yashatse kuva muri Fevrier kugira abo hanze bashobore kwikonegita bira ibi byose by'amabanki ibi byose mubona bishobore kwikonegita bariko biyubaka nyene bikomeze, hanyuma dushobore gutangura gukoresha iri faranga turonka aho turikoresha kandi mu bintu vyemewe n'amategeko. Byose murabibona. Iki cerekana ko turi ku musozo nuko bamaze gutangura gukarikira amapyi cyangwa amacoin bazoha abavalidatere bagiye mu gikorwa ca validation. Vyitezwe ko bizohera mu mpera z'ukwa gatatu niko bavuze mu mwaka uza. Aho naho utangura gukarikira guhemba umuntu mu gihe ubona yuko yakoze kandi akenewe gutangura gukoresha ico yahabiye. Ivyo rero biratwereka yuko tugeze ku musozo. Hanyuma ntavuze menshi nagira mpereze kwaka kajanye n'ibi bintu vyo guhaha bitandukanye. Hari abantu bagize imisi bambaza ati mbese mu Bushinwa byaratanguye bimeze gute? Burya na jewe mba nkeneye yuko dushobora gutangura gufungura ico twahabiye. Rero narabajije n'ubu nguma mbaza bambwira ati ni murindire tugo ntiharagera irevyo yuko hariya dapre amakuru umuntu azararonka bobo bariko biyandikisha mu bintu bitandukanye mu kugura amamodoka amazu n'ibindi, mugabo bavuga ati pour les étrangers ntibirakunda. Ti rero mu kubigira naho nyene no kubigira avec prudemment kuko ubu murazi yuko CORETEAM iracakontrola naho buguruye ntibuguruye totalement.
kandi ndetse n'ico ushobora gutanga ama information yawe ugaca usanga uri compromesse, bo bavuga bati il faut garder vos informations, surtout ama information mvuze nayajanye na sur le compte yawe, ni ukuvuga ama information wakoresheje kuri konte yawe uhereye ku mazina, ku ma passphrase, ibi vyose ukazobona ubisize ahantu hatandukanye, uzosanga ari ngorane. Rero umuntu yogenda buke buke, hanyuma tukarindira mu gihe hajya ama application azoba yuguruye tukabona baratwemereye, kandi ndibaza ko atari kera, kuko mwarabonye ko na CORETEAM iherutse kuvuga yuko ari amajana abiri n'ayandi, arenga amajana abiri n'ayandi yiteguriye gutangura gukoreshwa, kandi ayo yose byose birimo, mwarabibonye abantu bashobora kubivisita bakaraba. Ari naco gituma bivuze yuko tworindira tugatenyenya gatonyi, hanyuma tugakoresha iri faranga baduhaye sinyare, niho vyoba ari vyiza. Umuntu tosanga ashoboye kwikomprometa muri kina kiriya. Izi minsi mbona hari abantu benshi bariko bahomba amakoini yabo babahakinga, ivyo twarabivuze, abantu binjira mu masite atandukanye, ugasanga ugiye mu buproje butandukanye, domina canke n'ibindi. N'ico gihe ugaca usanga baragiseze, ni ukuvuga barashikiye, bararosa ama information yabo ya konte yabo, baca baguhakinga ugaca urugize ikibazo. Rero nimurindire, umuntu arosa amakuru yizewe, twese turakeneye gutangura gukoresha iri faranga, muzobimenya ntawe utazobimenya, ndetse naho ku madashboard yacu tuzabibona, hanyuma duce dutangura rero gukora mu mutekano, tubanze twikure akuya. Sawa, mwarahezagiwe, murindire mutekanye, ibintu bigeze ku musozo.